ijambo ry'Imana ritubwira yuko twese twari twarazimiye, twese twari twagiye isabagire nk'intama, umwe wese yajyanye inzira yiwe. Wowe ku bato n'abakuze, abize n'abatize, abatunze n'abakene, twese hari icyo dusangiye. Twaremwe n'Imana kandi twese twacumuye, ariko urukundo rw'Imana rwaduhaye Yesu twese kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Bibiliya ivuga ngo uwo ni wafise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose, ngo kandi uzokwambaza izina ry'iwe wese azokizwa. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 13 guhera ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 21. Hanyuma imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, nashaka kubamenyesha yuko ijambo numva mfise ku mutima nifuje ko dusangira ni ijambo rifise umutwe uvuga ngo ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana. Ijambo rivuga ku bwami bw'Imana, birumvikana neza yuko iyo havuzwe ubwami haba havuzwe d'abord yuko habaho umwami, hanyuma iruhande yuko habaho umwami agira n'abaganza. Icyifuzo canke umutwaro mfise muri kino gitondo, mfise umutwaro yuko umuntu wese ari hano, umuntu wese ari hano uno munsi, mpemu yera yugurura amaso y'umutima wawe kugira ngo wihweze, yugurure amatwi y'umutima wawe kugira ngo wumvishe amatwi yawe, utahure neza icyo ari cyo ubwami bw'Imana, utahure neza uko ushobora kwakira ubwo bwami bw'Imana mu buzima bwawe, naho ubwo bwami bw'Imana bushobora kuvana haba n'ubwo bwami bw'Imana bugenda bugana, kugira ngo uruhuke neza mu mutima. Ko ndashaka kubabwira yuko ahubwo bwami bw'Imana bugeze burakiza, burabohora, bukura umukene mu mwavu bukamwicarikana n'abahambaye. Hama kandi ubwo bwami ntiburangirira gusa muri ibi byo mu isi dushobora kubonesha amaso, ariko ubwo bwami bukura umuntu mu buzima bw'ubuja, icyo bita esclavage, bukamugira uwidegembya, hanyuma bugatuma umuntu araga ubugingo budashira mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uko ijambo ry'Imana tugiye gusoma hano ribyerekana, bigaragara nk'ibintu bito, bigaragara nk'ibintu bisanzwe, bigaragara nk'imvugo z'abantu, bigaragara nk'ibintu byosuzugurwa, ariko Yesu yavuze ngo nguko ubwami bw'Imana bushikira abantu. Yesu abahezagiye cyane. Dusome muri Luka igice cya 13 umurongo wa 18. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umugani w'akabuto ka sinapi n'uwo umwambiro. Kandi aravuga ati ubwami bw'Imana busa n'iki, kandi ndabushushanya n'iki. Busa n'akabuto ka sinapi umuntu yakiriye akagatera mu ntabire yiwe, kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika mu mashami yaco. Yongera kuvuga ati ubwami bw'Imana ndabushushanya n'iki. Busa n'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu gushitsa ikakamye yose. Imana ishimwe cyane. Ngibi ibyo Yesu yavuze, kugira ngo dufashanye gutahura neza twese. Ndashaka kubabwira donko gato abo Yesu yaciriye uyu mugani, abari bo uko bari bameze, hama n'ivyiyumviro bari bafise kuri iki kibazo
c'ubwami bw'Imana. Icya mbere, aba bantu Yesu yabwiye aya majambo bayumvishije amatwi yabo ariko ava mu kanwa ka Yesu. Bari Abisirayeli, Abayuda, hanyuma bitwa ihanga ry'Imana. Hanyuma ariko naho bari ihanga ry'Imana, murazi neza yuko guhera Imana ikire mu muntu, duhereye inyuma gatoya, yaremye umuntu mu ishusho yayo, hama imurema kugira ngo aganze ibyo yaremye byose. Hanyuma ariko akaganza iby'Imana yaremye byose, kuko abanje kuba munsi y'uko kuganza kw'Imana, munsi y'ubwo bwami bw'Imana. Mu yandi majambo, Imana yari umwami, ariko uwaganza iby'Imana yaremye yari umuntu, kuko ari munsi y'uwo mutaka, ari munsi y'uko kuganza kw'Imana. Ariko murazi neza yuko umuntu yikunguye ubwo bwami bw'Imana igihe umuntu wa mbere yakora icyaha. Niho yanse yuko Imana imubera umwami. Ubwa mbere yihitiramwo guhora yimenyera gutandukanya ikibi n'icyiza. Hanyuma kuko Imana n'umutunzi w'ikigongwe, uwo muntu ntiyamuhevye gutyo nyene. Nico gihe usomye mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 12 tubona Imana ihamagara Aburahamu, hanyuma mu ntumbero yo kurema ihanga rishasha izokwitirirwa rikaba ihanga ryayo, bakaba abantu bayo, nayo ikababera umwami. Hanyuma turabona ingene iyo nkuru ibandanya gushika donka Abisirayeli bagiye mu gihugu cya Egiputa, gushika bahindutse abaja mu gihugu cya Egiputa, hama gushika Imana barukiye Mose kugira ngo aje bakubakura muri ico gihugu. Hanyuma ibacengera mu kiyaga gitukura, ibanje gutetereza Farawo no kurimbura ingabo ziwe. Hanyuma noneho bamaze kujabuka, niho dusoma mu gitabo gusubira mu byagezwe, ingene Imana yabagaragarije icyo cyifuzo cy'uko baba abantu bayo, nayo ikaba umwami wayo, ibaha amategeko. Hanyuma noneho ubwo bwami bw'Imana, iyo ngoma nayo irabandanya gushika bamaze gushika mu gihugu cy'isezerano. Igihe cya Yosuwa, igihe cy'abacamanza byari bikigendeka gato. Igihe cya Samweli niho basuye kwihakana ubwo bwami bw'Imana. Baravuga ati, umva, icya mbere dushaka natwe abandi bo kutuganza nk'uko biri mu yandi mahanga yose. Hanyuma Samweli aratakamba, hama Imana yamubwiye iti, rega Samweli, si we base, barondera umwami, ni jewe base. Encore une fois, umuntu yongera kwikungumura ubwami bw'Imana. Hanyuma ariko nico gihe Samweli yabwirwa amajambo ahapfa kumera nkamwe umurongozi yadusomera hano, ingene abo bami bariko barasaba bazobamerera, bakamerera nka wa mubambango. Hanyuma ariko baravuga ngo naho biruko turashaka umwami. Hanyuma noneho Imana ibahagurukiza Sawuli, mu nyuma hakurikira Dawidi n'abandi bagiye bakurikirana. Ariko iki gihe cyo kuza kwa Yesu Kristo, abamajana mu Bisirayeli baganzwa n'abami b'abanyamahanga. Icyo gihe Yesu yaza, icyo gihe Yesu yavugana nabo, bari munsi y'agahazo k'ingoma y'Abaroma. Reka mvugishe imvugo ngereranyo ishobora kumvikana kuri benshi.
nk'uko natwe doho hano mu Burundi wacu twatwawe n'Abadagi hama dusubira gutwarwa n'Ababirigi, nabo bari batwawe n'Abakaludaya les Babyloniens, hama hakurikira Abamedi n'Abapersi, hama hasubira Abagiriki. Iki gihe bari bageze ku bwami bugira kane bw'Abaroma bugenda bukurakuranya ingoma. Hanyuma ariko kandi ikindi cyo kumenya nuko bari babayeho bafise amasezerano yuko ubwo bwami bw'Imana buzoza. Bari babayeho biteze Mesiya umucunguzi, le libérateur. Hanyuma uwo Mesiya bari biteze, uri kuraba mu bitabo by'abavugishwa n'Imana, yari afise uko Bibiliya cyangwa ibyo bitabo by'ubuvugishwa n'Imana bimuvuga mu buryo butandukanye. Hamwe akaza ari umunyamibabaro nko muri Yesaya igice cya 53, aho Bibiliya imwerekana ngo ameze nk'agati gakurira mu bugaragwa. Bibiliya ikavuga ngo yarazi intimba icyo ari cyo, ngo yari ameze nk'umuntu abantu bahisha amaso habo. Hanyuma ariko kandi bari biteze ubwami bw'amahoro kuri iyo ngoma ya Mesiya, aho Bibiliya ivuga yuko ngo umwana w'ikibunduguru wazokinira ku mwimba w'imvubyi, hama ngo umwagazi w'intama akarishanya n'intambwe. Hariko havugwa igihe cy'amahoro. Hanyuma rero bari babayeho barasuzuguye cyangwa badashaka kumva ibyo by'uwo mwami ababazwa, uwo mwami asuzuguwe. Iyo shusho ntibashaka no kuyumva, bo bari biteze gusa uwo mwami aza mu bushobozi. Hanyuma noneho agacaza agatembagaza iyo ngoma y'Abaroma, hanyuma noneho agashinga ubwami. Ibyo vyimviro vyari mu mitwe y'Abayuda, vyari mu mitwe y'aba bantu Yesu ariko abwira aya majambo. Hanyuma vyari mu vyimviro vyabo gushika no mu Yesu Kristo. Bari bafise mu mitima amajambo asa n'aya, naco gituma babazanya ngo none muri twebwe mukuru ninde. Ndetse hamwe tubona bamwe Yohana Yakobo ngo nyina aje kubasabira ngo mwana, ngo aba bahungu banje, ngo umwe aze yicare iburyo bwawe, uyundi yicare ibubafu bwawe mu bwami bwawe. Hama Yesu aramubwira ati ntimuzi icyo musaba. Bari bafise mu mitwe ikintu cy'uko hagiye kuza ubwami bwo mu buryo bwa politiki, mu buryo bwo gushinga ingoma, mu buryo bwo kugarukana ingoma ya Isirayeli. Gushika no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, abigishwa biwe bamubajije ngo none ga mwami, iki nicyo gihe ugira ugarukana ingoma ya Isirayeli? Bivuga ngo mu mitwe no mu vyiyumviro byabo bari bafise ingorane z'ingene bashobora kwakira ubwami bw'Imana, kubw'uko bari bafise igicapo bashaka. Ntabwo bari bafise umutima witeguye kwakira ubwami bw'Imana nk'uko ikirawutanga. Bari bafise mu mitima ukugomba kwakira ubwami bufise igicapo bonyene ubwabo bishaka. Iri jambo rivuga ubwami bw'Imana, nababwiye ko ari ijambo rigaruka kenshi muri kino gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka honyene. Rigaruka hafi inshuro 35. Usomye muri Matayo mu gice cya 13, ico gice cyose kirimo imigani 7 ivuga ku bwami bw'Imana. Uretse ko muri Matayo we wakoresha ijambo
riri sinonime cyangwa gicitiranwa ry'iri rivuga ngo ubwami bw'ijuru. Igituma donc umwe avuga ijambo ubwami bw'Imana ubundi akavuga ubwami bw'ijuru ni impamvu z'uko umwe umuyuda yandikira abayuda bari basanzwe bafise icyagezwe cyo kutavuga Imana mu izina. Nicyo gituma atakoresheje ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana, we yavuze ngo ubwami bw'ijuru. Ariko Yuda Pito Luka umunyamahanga umugiriki yandikira abanyamahanga ababwira iby'ubutumwa bwiza, we yakoresheje ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana. Niryo tandukaniro ryonyine rihari. Ni ijambo rero biri ngombwa gutahura, hanyuma ukamenya ngene ubwami bw'Imana buza, hanyuma kandi iyo ntumbero y'ubutumwa bwiza bw'uno munsi. Imana ibahezagire cyane. Twinjiye rero mu ijambo ry'Imana nyezina, tubona Yesu ababwira ngo kandi aravuga ati ubwami bw'Imana busa n'iki kandi ndabushushanye n'iki, ngo busa n'akabuto ka sinapi umuntu yakiriye akagatera mu ntabire yiwe, kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika mu mashami yako. Imana ibahezagiye cyane. Ubwami bw'Imana Yesu yabugereranije n'agatete ka sinapi. Mbega agatete ka sinapi Yesu yagereranije n'ubwami bw'Imana ni akahe, kameze gute? Usomye muri Matayo muri cya gice cya 13 nyine nababwira, donc hari ijambo rivuga ngo kandi ako gatete ngo ni kanziya. Sinzi ko icyo kirundi ngo zigikora kanziya, murakumva? Ni ukuvuga ngo ni gato cyane hanyuma y'izindi mbuto zose. Okay? Ngo ako kabuto ni gato cyane, ni gato cyane hanyuma y'izindi mbuto zose. Ikibazo gica kiza ni iki kibazo gishobora kuba cyagaragaye nk'igitsitaza ku bumvise ayo majambo bwa mbere, kandi nawe gishobora kukugora. None gute avuga ubwami hanyuma akabugereranya n'akantu ubusa? Kuvuga ngo ni kanziya ni ukuvuga ngo n'akantu gasuzuguritse, n'akantu umuntu atashira ku mutima, n'akantu umuntu atokwitwararika, n'akantu niyo wavyiyumvira ko wosanga umenga ni ibintu bisanzwe, woca iruhande ukarengana, ni ibintu womenga n'amajambo nyene n'amajambo. Tutamaze kubona nibaza ko akari nyuma y'akabuto kirengarenga. Okay? Ni ukuvuga ngo utari mu bantu bafite ijisho ribona cyane, n'uwo kagushira ku rushi ntiwo ukabona. Ariko ngo ako gatete nawe wumva kangana gutyo, ngo umuntu iyo agatoye, haleluya, iyo agatoye akagatera mu ntabire yiwe, ngo karakura kagatagarara, ngo kakaba igiti kinini, ngo inyoni zikaza zikarika mu mashami yacu. Ndashaka kubanza kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo intabire. Mbega iri jambo rivuga ngo intabire ni iki? Ijambo rivuga ngo intabire igereranywa n'umutima wawe, igereranywa n'umutima wizera, ukakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ryavuye ku Mana, yavuze bikaba, igategeka bigakomera. Ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana,
ihamagara ibitariho nk'ibiriho ikabyita amazina. Ijambo ry'Imana yaremye ijuru n'isi, ijambo ryaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ijambo ryamanitse inyenyeri n'izuba n'ukwezi, ijambo ryashingiye akarimba ikiyaga n'ibiriho byose. Ukamenya neza yuko iryo jambo ni ukuri kandi n'ukuri kwiwe bitazoshira. Iryo jambo ni ubutumwa bwiza. Hanyuma kandi ubwo butumwa bwiza nibwo butubwira iby'ubwami bw'Imana. Ndashaka kwibutsa abantu b'Imana, mbega ubutumwa bwiza ni iki? Iyo muvuga ngo mugiye kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza twatuwe kuvuga n'ubuhe? Mbega ko Bibiliya ari igitabo kigizwe n'ibitabo 36, uwagipfunyapfunya mu majambo makeya akakubwira ati iyo mvuze ubutumwa bwiza ubu mvuze ibi. Umvirize, haleluya. Ndashaka kuba resume ni iki mu Kirundi? Impfunyapfunyo y'iri jambo ryose mubona hano. Bibiliya itubwira iby'Imana yera. Imana itoboneka ko icyaha atari igitutu cy'ubugabitanya kiri muri yo. Itubwira kandi yuko ari Imana yaremye ibiriho byose harimo n'umuntu. Hanyuma itubwira kandi yuko umuntu yacumuye ku Mana, ko umuntu wese yahindutse umunyabyaha. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya itubwira kandi yuko kubw'uko Imana ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, yaturungikiye Yesu Kristo umwana wayo, yihaye umubiri asangira akamemere natwe, aza mu isi yishyira ko ibyaha byacu n'ibigabitanyo byacu byose, apfa mu gishingo cyacu kugira ngo atubere umucunguzi. Niho domu dukura rya jambo rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwo mwizeye wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Iri jambo ry'Imana ritubwira yuko twese twari twarazimiye, twese twari twagiye isabagiro nk'intama, umwe wese yajyanye inzira yiwe. Uwoye ku bato n'abakuze, abize n'abatize, abatunze n'abakene, twese hari icyo dusangiye. Twaremwe n'Imana kandi twese twacumuye, ariko urukundo rw'Imana rwaduhaye Yesu twese kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Bibiliya ivuga ngo uwo ni wafise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose, ngo kandi uzokwambaza izina ry'iwe wese azokizwa. Iryo jambo ry'ubutumwa bwiza ritubwira iby'umucunguzi, rikatubwira iby'umugambi w'Imana, yuko umuntu yaremewe kubana n'Imana ibihe bitazoshira, yuko Yesu agiye kugaruka gutora isengero ryiwe. Uno munsi ndashaka kubwira ngo niki gishobora gutuma iryo jambo ry'ubutumwa bwiza rigira ubushobozi rikamera nka ka kabuto ka sinapi, rigatangwa rigatagarara, rigatangwa rigashamika, gushika inyoni zo mu kirere zije zikarika muri icyo giti mu buzima bwawe. Ngiki nuko ako gatete karakeneye intabire. Iyo ntabire ni umutima wawe. Iyo ntabire ni uko wizera yuko Imana ari ukuri kandi ko ijambo ryayo ari ukuri ku bihe bitazoshira. Hanyuma ukemera kwakira inyishu Imana yatanze ku ngorane y'icyaha cy'umuntu wese, ingorane dusangiye twese z'uko turi abanyabyaha. Umvirize, ikibazo si uko
bya bindi biharugwa ku masonga y'intoki ngo narabeshe natukanye umva biriya nkunda gutanga akarorero k'igiti kuko nzi neza ko igiti umuntu wese ashobora kucumva. Uzi ugenda ugitotora amababi yaco yose ucugiye iminsi ngahe gusa kizoba gifise ayandi mababi mashasha meza atotahaye. Kubera ikibazo s'amababi, ikibazo gifise ubuzima buri mu mizi. Igihe cyose ugomba yuko igiti kidakomeza gutagarana no gutotahara ukirandurana n'imizi. Niko ikibazo doha abantu benshi bakunda kugira. Hari abantu bacavuga ngo reka ngo naho Imana bavuga ko ari Imana y'imbabazi, ngo jewe nakoze ibyaha byinshi, ngo ku buryo ngo jewe birenze urugero. Sinzi ko izo mvugo namwe muzifise hano z'abantu bavuga ngo jewe narasarishije. Ndashaka kubwira nawe wasarishije, nawe wibaze ko warengeje urugero. Nimba wagiye n'ikuzimu, nimba wabaye n'umupfumu, nimba wabaye n'umurozi, nimba warishe n'abantu, nimba wakoreye n'inda, nimba wakoze na biriya ibyo ushobora kwita bibi birenze urugero, ndashaka kubwira ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, kandi imbabazi zayo zihoraho ibihe bidashira umuntu akiriho. Bibiri cyakomeje kugwiririkana, aho icyaha cyagwiririkanye, ubuntu bw'Imana nabwo bwarushije kugwiririkana. Nta byaha wakoze, nta bicumuro wakoze birenze ubwinshi bw'Imana. Nicyo gituma ndasengera ingabire mu mutima wawe kugira ngo uno munsi ubikunde, utahure yuko ubwo bwami bw'Imana bushobora kwinjira mu buzima bwawe, kandi ubwami bw'Imana bwakira mu buzima bwawe, ukemera kukabuto guterwa muri iyo ngabire y'ukwizera. Ndashaka kubwiriza ukuri, ntuzokongera kuba uko wari urukundo. Haleluya. Ngo ubwo bwami bumeze nk'iki, ngo bumeze nk'akabuto ka sinapi, agatete ka sinapi, ngo umuntu yatoye agenda agaterera mu ntabire yiwe. Ndashaka kubabwira ukuri, peut-être doho uri kurasoma gutyo nyenda utihuta kubona. Jewe namaze imyaka myinshi nibaza yuko sinapi rero ari uruti runini. Hanyuma nari nzi hari ibiti bibiri bivuga ngo by'amasederi y'Lebanoni, ngo ni ibiti birebire cyane, ngo kandi bigororotse isumba ngaha. Ndashaka kubabwira yuko mperutse kumenya muri ino minsi mike cyane yuko en fait Bibiliya ikivuga uruboga nkuko bavuga ururengarenga. Hanyuma ariko niko ngomba guca akarongo kuri iyi ntabire. Iyi ntabire ni ituma urwo ruboga ruhinduka igiti. Namenye yuko ngo iyo rwarose iyo ntabire, ngo ico giti kinini gishoboka kimaze kuboneka gipima 4.5 metero mu kirere. Mugabo ni wibaza ahantu usanga ururengarenga rupima 4.5 metero. Ni gitangaza cyangwa gitangaza? Mu yandi majambo ndiko ngomba kubabwira ngo ukwizera kwawe guhindura ivyari ubusa bigahinduka igitangaza. Munyemere shinge ntahe ndakoresha umuntu umwe. Haleluya. Nakuze muri condition mu buzima butoroshe, mu bupfubyi n'ubukene n'akarenganyo n'ibindi byinshi. Hanyuma cawongera koko na munyabyaha nk'abandi banyabyaha bose. Hanyuma maze kugera mu myaka yo gukura ngira n'ibyago bitari bike,
donc sinshaka kwigaruka ko kubw'umwanya. Hanyuma mu gihe kanaka ndavuga nti ibi bintu bibaye byinshi, jewe inyishu numva ari kuva muri buno buzima fuku yahura. Ndashaka kubabwira donc mu majambo makaho niho Yesu yasanze. Ni muno munsi mushobora kuba mubona mpagaze imbere yanyu, haize imyaka 22 nanje nemereye ako kabuto ko gaterwa mu buzima bwanje. Nari maze kugerageza kwiyahura inshuro 3, iminsi yose ndonka ikinsivya ku munota wa nyuma. Ari projet ikoze neza, iminsi yose n'amafise uburyo butuma uwo mugambi wanje ndabushitse. Ariko ndashaka kubashingira intahe, ako kabuto katewe mu buzima bwanje. Ndashaka kubabwira yuko uragifise. Nabonye kugira neza ko Imana iharira ibyaha, igahindura umupfu akaba muzima. Abantu benshi banzi n'umugabo atwenga nk'abigeni. Je suis souriant vraiment. Ariko ndashaka kubabwira yuko niwabona agasurire kanje ndagutwengeye, uzi ko ugashimira Imana kuko kera siko byari biki. Yesu yangize muzima. Mfise ivyizigiro byo kubaho no munsi, mfise n'ibyo kubaho ibihe bitazoshira. Haleluya. Ako gatete kasi nabyo ndashaka kubabwira ngo nimba Bibiliya yatubwiye ngo inyoni ziraza zikarika mu mashami y'icyo giti, uno munsi nanje sigaye ndushaka kuwoga icyo abwiye abandi ngahabwa ijambo imbere y'ishengero kugira ngo nanje mvuge ubutumwa bwiza. Ndashaka kukubwira ngo nshuti, sinzi aho ugeze, sinzi uko umerewe, sinzi aho ibyaha bikugejeje, sinzi aho Satani yakuriye mbege kugera, sinzi n'ibyaha ushobora kuba umaze guhura nabyo mu buzima, ariko ndagutangariza inkuru nziza. Niwakira umugambi w'Imana mu buzima bwawe, ndashaka kukubwiza ukuri, uzoba muri nosi, hama igihe kuva muri nosi nicyagera uzotahuka mu bwami kwa Data wa twese.